amahoro y'Imana yongera kuri mwebwe kandi akomeze gushibamira imitima yanyu. Dukunze gukoresha ijambo amahoro kubera ko ibyanditswe byera bigaragaza ko atamahoro ku munyabyaha, ariko kuwizera ko hari amahoro adakomoka ku kintu icyo ari cyo cyose, adakomoka ku bantu no ku mareta, akomoka ku mibabaro ya Yesu Kristo umwami wacu. Kuko mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya yarabibonye imyaka ibihumbi itaraba yuko igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we. Rero nta handi hakomoka amahoro uretse ku mibabaro ya Yesu Kristo, na cyane cyane kuri twebwe twamwizeye. Turabaramukije mwebwe abizera namwe mutaragirwa ubuntu bwo kwizera umwami Yesu. Tubifuriza kuvuga neza muri kino gihe uzuye ibintu byinshi bitandukanye bigerageza guhungabanya amahoro n'umunezero duhabwa wo kwizera. Wagomba gushyira ku bibazo byabajijwe n'abadukurikirana ku mbuga za YouTube, WhatsApp, Facebook, WhatsApp n'izindi, ku Muco w'Ijambo Ministries. Tugiye twishura ibibazo bimwe bimwe, ibindi ntitari bwashobore kubyishura bivanye n'uko tari bwaronka akanya keza. Reka rero twishyure ku kibazo kijanye no gutangira Imana cyangwa gutanga kuyiza kuri twebwe abizera, mbere no gutanga kuyiza na cyane cyane muri kino gihe cyacu. Je muri kumwe na mwene so Danishaka. Reka rero duhe mwene data turi kumwe hano nabashobore kutuganiriza ku bijanye no gutanga kuyiza, na cyane cyane ariko arishura ababajije kuri icyo kibazo. Ubuntu n'amahoro bikomoka ku mwami wacu Yesu Kristo bibane namwe bavukanye. Ego hanyuma umuvukanyi wanyu barampisha. Ego nsa n'umuntu nshaka ko dusangira ikibazo cyabajijwe no gutanga. Ego ni ikibazo benshi bafitiye amakenga bivanye n'uburyo uyu munsi gikorwa. Ego kirateye amakenga kuko nta muco abantu babitangamwo, ariko ikibazo badatanga umuco nuko bamwe bacigisha ukundi bivanye n'inyungu bashaka n'inyungu barondera. Ego naco gituma bishika ugasanga umuntu mu bita ivyo bita gusenga benshi bakabihimba bavuga ko bahawe imihamagaro yo gutanguza ibintu by'amadini, hanyuma bagasa n'abantu batashaka kutubwira ukuri icyo bashaka, mugabo icyo baba bashaka tuza kukimenya neza na neza iyo batanguye kuvuga ibyo gutanga. Rero birimwo amahinyu menshi kandi ubundi hoho ukuri mu byanditswe byera kurakuraho amahinyu yose, ndi kuzazanisha abantu kanatsinda n'umuco. Ibyanditswe byera n'umuco umurika
umwiza ugahunga. Rero nasa rero n'umuntu nshaka gusa n'umuntu nisunga ivyanditswe vyera, uko nta kintu ivyanditswe vyera byasigaje. Ivyanditswe vyera byarashize ku mugaragaro, ibintu byose byaratanze ukuri, naho benshi bama bipfuza kugufudika. Ego uriko twisunze icyanditswe kiri mu Bikorinto ba kabiri igice c'9 uhereye ku murongo wa 6 haravuga neza gutangana umunezero, gutangana umunezero atatera bwoba ririmwo, atakubwira abantu ko bari kwimivumo, ataki. Ego ariko haravuga gutangana umunezero. Reka se n'umuntu ndahasoma mwihangane ku mwanya, mushobora kubyumvira ko biba bisaba ko dukoresha umwanya muto rwose, ariko mwihangane twisunga iki cyanditswe. Haravuga ngo gutangana umunezero, ngo ariko icyo mvuga ngiki, ngo ubiba nke azokwimbura bike, ubiba nyinshi azokwimbura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigabiye mu mutima wiwe, atababaye cyangwa atagoberewe, uko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi Imana ishobora kubasaza ku buntu bwose, kugira ngo murushirize gukora ibyiza byose, mufise ibibahagije muri byose. Cyanditswe gitomoye cyane bavukanye, kiravuga gutanga. Dutange tunezerewe, tutagoberewe. Sinzi ko mubyumva, tutababaye, tutagoberewe. Nk'uko icyanditse kivuga ngo gutanga bizana umunezero kurusha guhabwa, bizana umugisha kurusha guhabwa. Ndibaza yuko batubwira imigisha, noneho uyu munsi hariho n'imvugo itameze neza abantu, mugabo twama dutora ko ari imvugo umugwaniza zana. Nk'uko hariho umuvukanye yigeze kuba asa n'umuntu asobanura neza ibijyanye n'imvugo umugwanizi yitiza, kandi abantu bakazamamo bibaza ngo ni ukuri. Uyu munsi iyo bariko baravuga ngo naka yagize umugisha kuko bamuhaye. Oya, ntawe yigeze agira. Uwagize umugisha n'uwamuhaye, atari uwakiriye. Yego rero usanga gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Twari dukwiye kubyigishwa neza, kuko ari we wese yobiniganira, nta terabwoba ryobayemwo, nta muntu yobwirwa ko ari imivumo, ko gutanga bizana inyungu. None yumva ko ari twese twoniga, ninde adashaka inyungu? Ariko kubera vyigishijwe nabi, naho rero habaho amajambo y'iterabwoba n'ibindi byinshi mutayobewe. Ariko biraryoshe cyane gutanga, biraryoshe cyane. Ego notanga nk'akarorero, hariho bene data baryoshe cyane aha mu byanditswe vyera, baryoshe gose. Ujya gutanga twese twobiniganira hamwe, twomenya ibanga ririmwo yo gutanga. Nta terabwoba n'ibinyoma bahimba bokoresha namba, baca batuzana mu nzira zo gutanga kutariko, baca bitiza ibintu byabaye mu isezerano rya kera tutigeze duhabwa twebwe, bitigeze bituraba twebwe, mugabo bakabyitiza kubera iryo terabwoba n'izo nyungu nyinshi baba ariko bararondera. Ariko ndabaha akarorero gatoyi, kandi asa kuvuga yuko tuba duhejeje, tuba dusaba yuko umuntu nawe agira ubundi bushakashatsi, agasoma ibyanditswe byera, akabisesa, akagira umuco mwiza wo gusesa ibyanditswe byera.
Korinto ba kabiri tujya kuri iki gice c'8 duhere ku murongo wa mbere, havuga ngo ibyo gukoranya amashikanwa yo gutabara aboro b'i Yerusalemu. Haravuga ngo bene data turabamenyesha ubuntu bw'Imana amashengero y'i Makedoniya yagiriwe, ngo bakigeragezwa n'amarushwa menshi umunezero wabo w'akabura rugero n'ubworo bwabo butagira iyo buhegwa vyarushirije kuzana ubutunzi bw'ivy'ubuntu bwabo. Ku bwabo baratanze nk'uko bashoboye, ndabibashingira intahe, kandi n'ukurusha ivyo bashoboye. Badusaba binginga cane kubatera iteka kugira ngo bafatanye n'abagaburira abera, kandi si nk'uko twabiziga gusa, ariko babanje kwitanga biha umwami wacu, natwe nyene baratwiha nk'uko Imana yagomvye. Bavukanye, mwumva umutima w'aba bene data, uriko uravyumva. Ubwa mbere hoho gutanga, bumva yuko ari iteka batewe, ntibigera babona ko basahuwe. Oya, iyo abantu babanje kwiha umwami ntibabona ko bibwe, nta tegeko, nta terabwoba bashirako, nta ekasuko. Oya, mugabo barumva yuko bahawe akaryo ko gutanga n'iteka baba batewe. Ariko rero turumva icyatuma batanga. Aba bene data babanje biha umwami, baca biha bene se. Gutanga si ikibazo, basavye binginga kugira ngo bahabwe ako karyo. Ni mwumva uwo mutima. Rero iyo turiko turavuga gutanga ni kwiza cane, gutanga ni kwiza cane. Reka nse n'umuntu nshobora kuba nogeza ngaho, ariko nsaba ko Imana ibandanya kudufasha no kudutabara kugira ngo dutahure ivyanditswe vyera ico bivuga. N'umuco wumva aba bantu abene data, nuko nababandanye kubatahuza nk'uko tuguma turiko turavuga, nukugira umuco mwiza nk'uwa aba bene data biberoye. Abari imico myiza kurusha b'i Tesalonike, barasesa, namwe ni musese. Ivyo bibazo vyinshi mufise ni musese, tumenye ukuri kuduhe kwidegemvya, nitubandanye turi mbohe n'imbata z'abantu. Umwami abagirire neza cyane. Reka dukomeze kwishura ku bibazo twabajijwe. Iki ni igice cya kabiri cyo kwishura ku nyishu ijyanye no gutanga kwiza. Nk'uko umwe data barampisha ariko aravuga, cyo ntiyavuze ku gice cya mbere. Reka dukomeze gutahurira hamwe gutanga. Ijambo gutanga riragutse kandi yaragerageje kubisobanura mu buryo bwiza, kandi nanone mu gice cya kabiri araza kubisigura kurusha. Ariko hari ibibazo dukwiye kubanza kwibaza twebwe turiko turumva, cyangwa twebwe abasomyi b'ivyanditswe, cyangwa twebwe abizera ijambo ry'Imana. Iyo dukwiye kwibaza ni ibi: ninde atanga? Atanze iki? Atanze he? Ahaye nde? Ni iki kimusunitse gutanga? Ibi ni ibibazo nkoramutima. Ibi bibazo nifuza ko buri wese yisuzuma umutima. Ndinde? Ntangiki? Ntayinde? Ni hehe mbwirizwa kubitanga? Muri iki gihe canje nsabwa iki bitanga? Muzi yuko tubayeho mu bice bibiri. Abantu baba mu migwi ibiri. Kamvuge twarabaye bamwe, abandi ntiho babaye, abandi bazobibamwo. Abantu ntibazi igihe cyabo.
reka tuvuge muri kino gihe cyacu. Muri iki gihe cyacu ntidutanga tubwirijwe n'amategeko, dutanga dusunitswe n'umutima wo gutahura urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo. Ivyo igihe mutarashobora kubisobanukirwa bikomeza kuba ingorane canke ingorabahizi. Reka twifashishe icyanditswe yashoboye gutanga kiri mu cete cya kabiri cyandikiwe Abikorinto cya gice c'9 ku murongo wa 6. Umutwe w'amajambo uvuga ngo gutangana umunezero. Wazi icyo mvuga ngiki? Ngo wibanke azokwimbura bike, wiba byinshi azokwimbura byinshi. Ngo umuntu wese atange nuko abigabiye mu mutima wiwe, atababaye cyangwa atagoberewe, kuko Imana ikunda ubutanga nezerewe. Rero nk'ubu wewe nk'umusomyi, wewe nk'uwizera, wewe nk'uwahishuriwe urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo, iyo uri kurasoma kino cyanditswe ntiwumva yuko iki cyanditswe ari itegeko ry'impemu, ari kingera cya mpemu, ari cyagezwe cy'impemu kiri imbere muri wewe, gikuraho itegeko rya kera. Itegeko rya kera rivuga ngo mutange ibigira 10 n'amashikano, kandi ivyo mubitange mubingeragereshe murabe nanje ko ntazo tunshubura imigisha. Kandi ngo utatanga ariko umuvumo, nubwo bitabwiwe twebwe ingirwa Abisirayeli, ariko hariho abubu bavyitiza bavyiyitirira yuko bakanabibwira abantu yuko batatanze bari kumuvumo. Mbere abandi bagarukira ngaho mu gutera ubwoba abantu ko bari kumuvumo gusa, ahubwo bacara babwira bati ni nibisuma barivye Imana. Nari kuvuga byinshi kubijanye n'aya majambo abayakoresha. Hari igihe nibaza ko bamwe ari bintazi, ariko nasanze ariko n'abandi bazi ibyo bakora biva n'inyungu zabo. Kandi sinibaza yuko ibyo bavuga babifatira umwanya bari imbere y'Imana n'imitima yabo, bakavuga ati handi imbere y'Imana ibi ndiko ndavuga niko mvuga Imana. Yoza ko Imana hari ibintu bahishurira, nuko bavuga bafise izabo ntego, bafise izabo ntumbero, bafise n'ivyo bagomba gushikako. Ariko ukurikiranye amategeko yose ajanye no gutanga imisezerano rya kera akuweho n'isobanuro y'impemu intumwa Paulo yandikiye Abikorinto, abereka yuko gutanga bikomoka mu mutima w'umuntu abigabiye, atababaye, atagubiriwe. Kandi Imana ikunda umuntu atanga gutyo. Nta tegeko yashizweho, nta nirihari, bivuye muri we mu mutima wiwe. Ntumva yuko uyu mutima umeze uko urengeye umutima w'amategeko? Nyumva ko uyu mutima ari umutima atari uw'ibyagezwe wo kurondera guhezagirwa, ari ibintu bivuye mu mutima wiwe. Ni nk'akarorero k'umwana n'umuvyeyi, mu mutima wa kivyeyi umuntu ntabyakorera abana bihiwe ngo ashaka guhezagirwa, yumva ko ari responsabilité ziwe n'inshingano ziwe n'ivyajejwe, ntabikora afite ikindi yindi arrière pensée. Reka noneho gutanga umuco uyu ntumwa Paulo nyine yandikira Timoteyo mu gice cya mbere cy'igitabo cy'icete cya mbere cy'igitabo yandikiye Timoteyo.
dusome igice cya mbere cya Timoteyo igice cya mbere ku murongo w'8 avuga ngo ariko turazi yuko ibyagezwe ari byiza iyo umuntu abigenjeje nk'uko bikwiye ibyagezwe, azi yuko ibyagezwe bitashiriweho umugororotsi ariko byashiriweho abagarariji n'ibigaba n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abanegura ibyayo n'abakora ibizira, abica ba se na ba nyina, abicanyi n'abashakanye n'ibindi. Ariko icyo nagomba kuvuga ngiki ngo iyo umuntu yatahuye ivyari ivyo ivyagezwe akabigenza kuko bikwiye n'atamuntu yabishoboye nta kibazo. Ariko uyo muntu nyene azi yuko ivyo vyagezwe bitashiriweho umugororotsi, byashiriweho ibigaba, abatubaha, abatututu uko mwabisomye kuri murongo. Iyo rero wowe udusomeye mu byagezwe, twebwe twacitse abagororotsi bwo kwizera umwanya wacu Yesu Kristo, utwereka uburyo dukwiye gutanga. Uwo watwakiriye mu mutima wawe nk'abagororotsi bizeye Yesu Kristo, ubu twakiriye mu mutima wawe nk'ibigaba n'abatubaha Imana, utwereka amategeko. Ayo mategeko rero atubwiriza uko dukwiye gutanga, kuko tutazi uko dukwiye gutanga, kuko mu mitima yacu wadusuzumye urabona yuko tutari abantu bazi uko dukwiye gutanga. Ucu dutereka mu bigaba, kuko Imana ifise ifoto ku Isirayeli yari bazi nk'ibigaba abantu batagunda izosi. Nico gituma na kenshi wasanga barungikiye ingwara ikicamwe ibihumbi, ikabarungikira inkota ikica ibihumbi, hakaba intambara ikica ibihumbi, kubara abantu b'ibigaba, abatubaha Imana, abatumira ababyeyi n'ibindi. Niko cyatumye baha amategeko. Aya mategeko ni y'uburyo bw'abantu yo kubabwiriza uburyo bakwiye kubana abantu n'ibikoko maze baricana. Ko twebwe iyo twizeye umwami Yesu duhabwa amahemu ngemu akaduha umutima w'Imana, umutima wo kumenya uko dukwiye kwigenza nk'abana b'Imana, tukamenya n'ubwo dukwiye gutanga. Nicyo gituma umva rero intumwa Paulo yandikiye abikorinto ngo ivyo mubikore mutababaye mutagoberewe, mbere mubikoze nk'uko ni ngo kwiziganyiriza imbuto, hari izo mbuto mukazitera, hanyuma mugihe mwe mutazi nyene imbuto, kuko Imana ega niyiduha imbuto. Iyo mwasomye icyo cyanditswe gushika munsi ngo Imana niyiduha imbuto ikaduha n'umukate, tugashobora kuronka ivyo turya ntituzigiye za mbuto, kugira ngo nitwatera za mbuto muri mu bavukanyi ejo tuze turekore, dushobore kwimbura, dushobore kuronka ivyavuye muri za mbuto. Eka rero uvukanyi wacu baramisha atuha umuco, atwereke ni hehe dukwiye gutanga, ibande dukwiye guha, ko hariho uguhengama kudasanzwe mu buryo bwo gutanga. Ego bavukanyi, ngira mbandanirize aho umuvukanyi yaragejeje, kuko agitangura kuvuga yavuze ati ni hehe, ni bande bategerezwa gutanga. Ubwa mbere ho twatanze umuco mu byanditswe byera bivuga ati aba bantu bategerezwa gutanga n'abantu bihaye umwami, baca biha bene data, kuko iyo dutanga duha bene data. Mu byumve neza, nicyo gituma aba bene data b'i Makedoniya ngo bari mu bukene bw'akaburarugero, ngo ubukene ataho bwohegwa. Sinzi ko mwumva ubwo bukene ubwaribwo, mbwa baciye basaba binginga gikomeye, babanje rero kwiha umwami, bumva kwiha bene se, bumva gutanga ni kwiza rwose. Rero abagira ati ni bande bategerezwa gutanga? Inyishu nuko bategerezwa gutanga ari abategerezwa kuba ari abantu bihaye umwami. Aba bantu ntubatera ubwoba, ntubasunika, ntubahindagiza. Niyo gasanga abantu bashobora gutanga bari mu bukene bw'akaburarugero,
mu gihe bo bari mu butunzi nahumva byogenda gute. Ego hanyuma uyu munsi ni bande bategezwa gutanga? Namaze kuvuga naba bantu babihaye umwana. Ni bande bategezwa guhabwa nabo? Abantu bategezwa guhabwa nabo bantu bose baba bakeneye umuntu ababona yuko ari ico bakenye, ari ico babuze akakibaha, kuko abagifise arashobora kutabafise ibirenze mugakumva ko bosangira nabo bene data. Hanyuma uyu munsi ayo makoraniro, hariho amakoraniro, kandi no mu makoraniro yabera bategezwa gutanga, ariko icyo batanga batangiye ikintu kiravugwa, kiravuga ati bene data baratanze kubera iki, bagira bakora iki, bigatomoka. Si ukuvuga yuko baza gutanga amashikanwa atagira izina, atagira izina. Uyu munsi usanga hariho amashikanwa arenga nk'atanu. Aya rero arenga nk'atanu, rimwe turumva ntibarigize izina, bavuga ngo mu gutanga amashikanwa. Bagaca bakurikiza ko dukwiza ubutumwa, inyubako n'ibindi bagenda bariko baravuga byinshi, kwakira abakozi ni byinshi, kwakira abashitsi ni biba byinshi gose. Inyubako tugaca twibaza none ijya ya mbere itagira izina yo ikora iki? Aho tuba tubafitiye ikibazo. Ariko baba bakwiye gutomora, kandi si igihe cyose naho bo bari mu makoraniro bovuga bati tugira dutange kubera iki. Icyo kikavugwa kigatomoka. Aho ni mu makoraniro y'abera, bakabwira abantu ni yaje mwiterabwoba, yagira umuntu abagobera, abantu bagatanga n'imitima ikunze. Aho rero niko cyategerezwa kuba. Ibibanza byo gutangamwo nibaza ko hariho kuri abo bene data. Nitwanse ko no mu ikoraniro ry'abera, abantu ry'abera mu byumve neza, mu ikoraniro ry'abera nahone mugabe iryo shikanwa batanga riramenyekana, bakavuga bati tugira dutange kubera iki. Abajya bene data y'i Makedonia barabwiye ati gufasha, gutanga ibyo gutabara abera. Rero n'ibindi birakwiye gutomoka, ntiyabera itagira izina n'ayandi atagira. Iyo bavuga ibyo kubaka, imyaka yose barubaka, igihe cyose barakira abashitsi bo, igihe cyose. Ariko amakenga dukunda kugira nuko atakuri kwigira kuba muri bo. Iyo basi bo dutabaye bakavuga ati ni ishikano ryo gufasha imfuvyi n'abapfaka, ko ibyanditswe byera bibahagarara ko cyane. Ariko ntibikunda, kuko nabone baragira iki, bararisabwa. Naho rero bavukanyi gutanga ni kwiza. Abategezwa gutanga ni bande? Nibajya abantu bihaye umwami, nabera bategezwa gutanga. Ego nse n'umuntu ndabwira ikintu kimwe cyabaye ahantu twari dukoraniye, umuntu yarahagurutse aravuga neza ati naho umuntu yoba yayakuye yayivye, yabivuze imbere y'ikoraniro, naho yoba yagiye kugira ibindi byaba akayamuhonga, ntabyo nshaka kuvuga, niko yabivuze gutyo nyine. Kije simba nziyo yakuye, ati cyo mba nkeneye nuko ayazana nkayakira. Sinzi ko iryo jambo mu gihugu, ndazi yuko namwe mu makoraniro mwigeze kubamwo hariho amajambo yigeze kuvuga. Ego ariko bavukanye, ibyanditswe byera biduhamagarira gutanga tutababaye, tutagoberewe, dutangana umunezero. Ego dutangana umunezero kweli.
ivyanditswe vyera biduhamagara gutangana umunezero ataterabwoba. Muvukanye yabivuze ubwa mbere, terabwoba batubwira ngo turike imivumo. Nta mivumo abari muri Kristo Yesu, nta mivumo, ngo bahezaga imihezagiro yose y'ahantu ho mw'ijuru. Rero ayo majambo yose barayitiza. Igituma bakoresha ibyo binyoma byinshi nuko mudashaka gusesa ivyanditswe vyera. Ni musese, yego ni musese kabisa. Ni musese ivyanditswe vyera biduhe kwidegembya, tumenye ukuri kuduhe kwidegembya. Ntushobora kumva umuntu, urumva kandi iyo batubwira ngo dutangire Imana, dushikanire Imana, ariko ikibazo tuza kubwira ni gute iyo tudatanze, ni gute abari bo bababara ndetse bakaduhindura abanzi, bakaba bakeneye kumenya ibitigiri by'abantu batanze n'abatatanze. Bamwe bakabahindura abansi, abandi bakababwira yuko batazohezagira ubukwe bwabo, abandi batazofashwa, abandi n'ibindi byinshi. Rero aho umwami atumurikire, yego umwami atumurikire muri iki kiganiro cy'umuco w'ijambo, tumenye ukuri bene bavukanye, tumenye ukuri bene data, ukuri kuduhe kwidegembya. Mwarahezagiwe cyane. Mu guheraheza yitwagarutse cyane ku bigira cumi, ko kenshi ijambo ryaragarutse ngo mbere gutagira cumi ngo biremewe. Iyo umuntu abagiye gutangira cumi biremewe, cyangwa gutanga ikigira cumi biremewe, abakwiye gutomora. Arazi ikigira cumi cyari cyo, azi ibigira cumi bingahe. Mu byanditswe vyera harerekana ko ari ibigira cumi atari 5 n'indwi. None ashaka tuganire ku kihe muri ivyo ndwi, uko idini yigisha kimwe, ariko nitwashobora gutanga umuco tuzovuga kuri ivyo vyose. Mwarahezagiwe.